gisoma ca mbere turagezaho abayahudi bariko barahunga bagenda bahunga Farawoni bagire baja ku kiyaga gitukura, basanga ibintu bibakomeranye birakomeye imbere n'inyuma hose. Ukuvuga ubwa mbere imbere yabo hari ikiyaga gitukura, ca kiyaga kinini, nta mato bafise, ntibashobora kugitambuka ngo bajabuke hakurya babandanye urugendo. Inyuma naho Farawoni yisubiyeko kuko yumva umenga mu kurekura abayahudi ngo bagende azoba atakaje abantu b'abakozi benshi bamukorera ibintu vyinshi. Murazi yuko yabakoresha mbere nk'ibikoko kugira ngo bubake ibintu bihanitse hariya mu Misiri. Aha rero twibuke ba bantu twese usanga abantu bacu tubakoresha gusa nk'ibikoresho, ntitwigere twiyumvira iterambere ryabo, twiyumvira kumererwa neza kwabo, ukaguma ubona gusa ibintu akwinjiriza, ntiwigere wiyumvira yuko nawe wohindukira ukamufasha kwinjiza ibindi bishasha mu buzima bwiwe agatera imbere. Kandi biriho biruzuye, ukabona amatungo y'abantu bamwe bamwe ari uburuhe n'amagorwa y'ubuzima bw'abandi. Murambona bamwe imbere n'abakristo kandi muracumura mutabizi, mubimenyereho ntimuze musubira kuva muri ico gicumuro. Umukozi wanyu mu nzu ku munsi w'Imana mukavundurira ibihuzu byose bimaze amezi bitameswa, mugaca mushaka gukora ibikorwa byose, mwebwe mugure mwiryamiye ni weekend cyangwa muje ku kiyaga, wanagiye gusenga ariko ntiwigeze wiyumvira yuko nawe akeneye kuruhuka. Nawe namurekura ngo aje mu misa, genda mu misa, imisi yetu ndakubona yagiye kuyerera, erega nawe arakeneye guhumeka, arakeneye kuja kuramutsa abandi, agasangira agacupa, aja mota agacupa aho kandi ntiyanaborewe, gacumwirukana utanamuhembye. Hari ibintu bimwe bimwe iyo turiko turasoma amajambo y'Imana vyategerezwa kudutera ikibazo, Farawoni nuko rero abona umenga aratakaje abantu gusa kumwinjiriza, mugabo atabona ingene bamerewe nabi, bari mu buja, yishe ariko aragomba guhonya. Kandi ari abantu benshi babakoresha bica imiryango. Hagiye ukoresha umuntu afise umuryango ni ikibazo gikomeye, bategerezwa kwiyumvira umuryango wiwe, kuko si yonyine afise ikintu bafatanye adashobora kuza nk'uko umenga aje batandukanye. Oya, hajya habona ibintu bishika kure. Hajya Farawoni ngo abakoresha ibikorwa by'akavunamafyigo. Umugabo iyo akora ibikorwa by'akavunamafyigo ntaba agishobora kuvyara, umugize impuissant, kandi kirabona naho yovyara ntazoronka umwanya wo gukurikirana umwana wiwe, uramusamburiye urugo utabizi, mugabo ntavyo umenya kuko ubona gusa ibyo akwinjiriza. Ni ikibazo gikomeye. Umukama agashima yuko nubwo hategerezwa niko kubaho imigenderanire y'abakozi n'abakoresha, igihe twese dusangiye ubukristu turategerezwa kwiyumvira guteza imbere ibyacu, tugatezanya imbere, tukadugira hamwe. Ntitujyane rya terambere rya wa mutunzi atagira izina imbere y'Imana, na wa mworo yitwa Lazaro, arafise akazina n'imiburiburi n'atatunga afise, arafise akazina imbere y'Imana yitwa Lazaro, ubundi nta zina agira. Urunogo ruri hagati, urunogo runini ruri hagati. Mukuraba neza, bize biradufasha kuraba mbere n'igihe turinganiza by'amategeko y'akazi n'ibiki byose
turi abakristo hari ibintu tudashobora gusiga inyuma. Ukwemera kwacu kurategerezwa kuba umwambiro uryosha ubuzima hose. Faraoni rero arabirutseko. Abanyisirayeli bari hagati y'imicamo nk'imicamo ibiri, si imicamo yose mugabo hari umucamo w'inyuma je n'ingabo nyinshi, suko womenga naho abanyisirayeli baciye batangura gupapagira bati aje kutwicira muri ubu bugaragwa, wahubwo yagomba kubagarukana agende kuguma bakoresha ibikorwa yabakoresha, bagume gusa yungura ubutunzi bw'igihugu ciwe. Ariko kandi imbere hari ikiyaga, bagire gute? Basagana bose batangura gupokoma, baca basimira kuri Musa. Nuko iyo bimeze, iyo turi mu ngorane twama turondera mboke misere, ni ukuvuga uwo dutako byose abisigura ivyo turiko turabamo. Kandi kenshi ababoke misere ni twebwe tuba turi imbere yayo, ni perezida n'abarongoye, mugabo nitubona uruhara rwacu natwe. Imisi yose zanabigwa kuri imbere. Ariko Musa tukabona ingene avyifatamo, nawe nyene naho mwumva abarindisha hariya munda ari muyabira, arafise akoba. Aguma atabagiza agenda kora bigwika bakumurya, akagenda kora Imana agire gute? Ari uku nawe nyene. Kuko inyuma arabona ingabo za Faraoni bati turapfiriye muri aka gahinda. Imbere naho hari ikiyaga, none tuje. Musa arababwira ati gumya umutima, izigira Imana. Kandi n'Imana irabona yuko Musa ariko arapapagiza. Nonze ko umuntu apapagiza ntumagira akora ikibazo, kabona ibiyashu bikoroka. Imana iramubwira iti reka gutinya, gumya umutima. Indongozi yitinye kaba kabaye. Kaba kabaye. Nukuvuga yuko Imana hageze igihe iratebera mu kanwa, Musa reka gutinya, raba imbere, kurikira nawe, raba kurikira, babwire bafata urugendo rwo babandanye. Kuko bariko bumva bati cyo kuba byiza twigumiye mu Misiri, kandi bazokwidoga bagire bati twarya ibitunguru n'ibinyama mugabo turabaja. Hari abantu bagira bati naco shoke tubabaja mugabo turonke ivyo turya. Iteka ryabo aciye bagiye. Imbere y'ibintu bene ibi rero niho nagomba ko dukora inyigisho. Twese ibi bintu Abanyisirayeli na Musa baciyemo ni bimwe bitubamo muri za ntambara turwana, tugomba kuva ahantu habi ngo twegere ahantu heza h'umwidegemvyo, ahantu h'ubuzima bwisununiye busumbirije buryoshe gusumba ubwo tuvuyemo. Bushobora kuba no kuva mu gicumuro ugenda mu nema y'Imana, ukama wona umenga imbere ntuzi ibintu biriyo, ntubona ingene uzohashika, ibintu byinshi biguca intege. Ariko kandi wahindukira inyuma ukumva uti hari menga byari biryoshe, nayinikanye. Kumwe n'ibibi imbere iyo twabivuyemo, hari igihe umenga biratugarutse ko bikagomba kudusubiza inyuma. Hari inyifato rero zitatu zikomeye. Iya mbere ni y'abantu bita abatemehere. Abantu babona bati cyose turabyishoboreye, hoki. Abandi bati tuzobona gushika kuwa nyuma, hoki tugende ngisuke mu kiyaga kirabana. Hariho abakabiri n'abantu b'ubwoba, nkapapagiza n'abanyisirayeli. Twisubire kwa Faraoni, dutiteka ryacu dushake tubabaja mugabo tunyaga amagara. Abo n'abanyabwoba badashobora kuva aho bari, kandi bene abo barabuze ibintu gutambuka. Cyo kumwe nuko batemereye bashobora gushaka kubitambutsa mugabo bakabisuka mu kaga, naho nyene bikabapfana. Hari iyindi nyifato ya gatatu ni iya Musa. Musa agira ati reka rero hari ibintu bibiri, kandi ibyo bintu mu bigumu, cyane cyane aho umuntu ariko aragwana n'ibyaha byiwe. Kuko nimwibaze ngo baraje kurwana n'ibyaha, bigomba kugaruka kubasubira.
Yesu bivuga ngo shetani bivuye mu muntu biragaruka ikagomba kugaruka bigahitana ibindi byinshi kugira nka Musa. Naho bigenda gute nta gusubira mu Misiri, nta gusubirayo. Iminsi yose ukabona umenga iyo nja ndashobora kuhumva mugabo sindahabona neza, nshobora kuba ntahabona neza mugabo ikizira cya mbere mu gusubira inyuma, nta gusubira inyuma. Nimunze kubabwira ni muri Mariya nta gukorera ku giharuro cy'inyuma, turaba imbere naho twaba turi mu bihe bigoye. Icya kabiri ariko kandi si ugutareka gusubira inyuma nko kwihagararako, oya, ni ukwanga gusubira inyuma kugira ngo dukorane n'Imana yaba ishaka kuduteza imbere, yaba ishaka kwigiza imbere ubuzima bwacu, tugenda tugana umwuzure w'ubuhigwe hamwe twita mw'ijuru. Mw'ijuru hazoshika abantu bakunda iterambere, atari iterambere ryo kubaka ibizu nk'ariya muri miruwari, oya, iterambere ry'umuntu wese ubwa mbere rihera mu mutima wiwe hama rigaca rihobera ibindi byose by'ubuzima bwiwe. Musa akagira ati reka dupfukame nje kubaza Imana. Uyu niwe bita umuheyaliste, arabona ko bigoye ariko igikomeye nta gusubira inyuma. Ariko kandi naho nasubira inyuma ntegerezwa kubandanya imbere, sishobora kubandanya imbere sindahabona mugabo ngendana n'umuntu ahazi byose afise minwe yiwe, nkaza nkamutakambira. Nta gusubira inyuma. Nk'uko kandi hariho inyifato nziza batwigisha dukora mu seminari, agira bati dans le doute il ne faut pas t'engager. N'igihe uhora ukiri mu bikeke byinshi ntupfe guterera ukuguru gutyo utabanje kugaruka ku Mana gusaba umukama akwereka inzira. Kandi iyo mwizigiye ufise ingo udashaka gusubira inyuma, umukama arakinzira, umukama arakinzira. Murabere ibyo byose kumbure mugira muti turashaka kujabutsa heza ubuzima bwacu, mugaheza mukaraba muti ubwa mbere ni giki tudashobora gusubiramo inyuma kugira ngo icyo cyifuzo ntigitakare, ariko kandi ni giki twakora imbere y'Imana kugira ngo umukama twugurura inzira tukaguma tuyirondeza mu gisabisho no mu buzima. Mu nkuru nziza hari ikintu nogenda nkababwiye kandi kiryoshe cyane. Turi mu bihe by'aho dukunda ibitangaro, ibitangaro tuje hariya tuzi ibitangaro. Yesu uyu munsi aratubwiye kuri we igitangaro gikomeye. Sinzi igitangaro gikomeye kuri wewe cyangwa kuri jewe, umwe wese arafise kuri icyo igitangaro gikomeye. Aba bantu bakunze kumutega umutego baje kumusaba igitangaro, suko yiza atakora igitangaro yarabikora kandi n'ubu yeza aguma abikora, mugabo hariho ko bikorwa hakabaho n'amaso yo kubibona, yo kubitahura ko ari ibitangaro by'Imana, ko ari igikorwa cy'Imana. Aba mugabo baje kumusaba igitangaro n'abantu baje kukimusaba mu mutima utakira Imana ishaka. Yesu arabina igitangaro bwa mbere kuko ntibari mu icyo bita mu muntu w'imbere muri mu ma disposition intérieure yo kubona igikorwa cy'Imana, buzuye ubwishimira. Abantu bagomba kumutega imitego, n'abantu menga bariko barirondera gusa muri ibyo bintu, abantu bashaka iteka, abantu bashaka kumwiyemera, ntibazi ko ari umwana w'Imana. Muri iki nibona ko muri iki kugira ngo muze gutegeka umwana w'Imana ngo dukorere igitangaro. Rigaragara twe tuza kwa Yesu tukamuteka ati dukorere ibi, utabidukoreye turabiheba. Tutaje kungira ibi inye sinzogaruka mu butumwa bwa radio bari ndo ukorera jiyo kinda uta sinzogaruka nzira no muhano cyane amahoro ya Kristo tuzorera hariya mu ijuru nimbara bivuye gushaka cy'Imana. Baje mu mutima hari igihe usanga tugire Kristo, tuza mu misa tukaza mu butumwa mugabo turi mwibihagararo bibi by'abantu bategana imitego, abantu burumwaro w'ubujambo bikabuza Imana gukora igikorwa. Yesu ntacakora ngani yagenda handi bantu bugurutse bari mu neza
bazi ko ariko arondera Imana azokora ibyiza byinshi. Iwabo yaranse kuhakora ibitangaro kuko bamukengera, kubera amatitude yabo muri bo. Abantu tuzi imbere y'Imana, tuza mu by'Imana, mugabo twuzuye ubwibone, twuzuye ubwishime, tuzanye utuntu tw'udusaku tuje kuba ntishobora kubona igikorwa cy'Imana kandi iragikora mugabo ntacyo uzopfa ubonye. Yesu acarababwira ati igitangaro gikomeye si ukumanura umucanga, si ukuja kubwira abantu bo muri Wakarede ibitaro byose ati nimutahe ndabakijije. Ahandi ho Kristo bavuze yuko yabikoze ngaho gatandatu, twakumubwira tuti cyabuka gatonya muri Wakarede kandi watahanye bose bataye muri abaganga baci bashomeye baci batamira igitangaro gikomeye kuri Yesu nikiye icara mu mvirizi uyu munsi nimwabona igitangaro gikomeye ngiki wava mutangara nawe mubizime neza bishu ngo Yonasi yarigishije yaravutse abanyanimva barahinduka ku Mana. Icyo n'igitangaro gikomeye. Uyu mwamikazi wo mu manuko yarumvise bavuga Salomo, agenda kumuraba bituma ahindura ubuzima bwiwe. Gici gitangaro gikomeye. Igitangaro gikomeye si bikoreka ku mubiri tubona n'amaso yacu, ibyo ari imbere bikoreka mu mitima yacu atanundi umuntu ashobora gushikaho, ndibuka umugabo ari hano Imana imubohoya kumva ati jewe ndasubiye kuba Dismasi wo ndumva ko nabaye nakivuga ni fara impanuro wabakiri byose byari byarananiwe, mugabo hakagira igihe umukama we nyine akaseruka akagira ati kubera impuhwe n'imbabazi uva aho hantu. Guhinduka ni igitangaro gikomeye ku Mana. Nicyo gituma muramwumva harandi Yesu avuga ati umunyakabi umwe yigaye akava mu bibi akaba umuntu mwiza, waratera akanyamuneza mu ijuru kenshi karuta koterwa n'umwiranda atakibiyagiriza. Igihe witwararika guhinduka ku munsi ushyiraho Imana ishyize kugerageza kugororokera Imana, uri igitangaro cy'Imana muri ubuzima, uri igitangaza cy'Imana muri ubuzima. Siko urugendo uri wa Kenya hama bakakubona uje uhagaze ku maguru neza, si ibyo gitangaro gikomeye ku Mana. Nuko uhora uri wa Kenya ku mutima basi ugahagarara neza uhagaze neza ku maguru abiri. Sino guhinduka gusa kuva mu bibi. Iyo tuvuze guhinduka ko twabizirikanye, si uguhinduka uva mu bibi gusa uja mu nyifato nziza, oya. Nuko guhinduka gutwaye ubuzima, no kuvuga uwo muntu yamarondera ko ibintu biba byiza bigatera imbere gusumvya uko bimeze uyu munsi. Baje abantu bari creative, batigera bemera guheranwa n'ivyo barimo, batimenya ngo rero kamenga barashitse, baguma bumva yuko banyotewe, bagatambutsa isi, bagatambutsa ubuzima, bagatambutsa ivyumviro, bagatambutsa ingeso nziza, bagatambutsa ibihe byabo. Abo bantu ni ibitangaza mu buzima bwacu. Abo batigera batwemerera yuko tuguma handi, baguma badusunika tigera imbere. Abo bantu baratwagiriza mu buzima bwacu. None ubwo warimenyereye muri statu quo, ukamenya nk'ikintu cicaye muri divan, ntiwigera wiyumvira ikintu wohindukamo, ubuzima bugahinduka bukaba bwiza gusumba. Ni igiki kuri jewe, ni igiki kuri wowe uyu munsi? Dusaba Mukama kugira ngo ku munsi iryo jambo ryo guhinduka ryame ryiyandika mu buzima bwacu, ngo twebwe nyene tumukunda twamwemeye tugume tuba turi ibimenyetso bitangaza neza ubuzima. Amen.